Uyu munsi ndakwizaniye ibihugu bikenye kw'isi kurusha ibindi byose. Uza gutanga rusanze 9 muri byo ari byo ku mugabane wa Afrika. Igihugu kimwe gusa nico kitaza kuba kirangwa kuri uyu mugabane. Iki nacyo nico ku mugabane wa Aziya. Ubundi bimwe muri ibihugu byo ku mugabane wa Aziya navyo birangwa mu ntambara zidahera. Ibihugu bya Afrika rero bifise ubukene ku buryo n'ibihugu byo ku yindi migabane bibigirira impuhwe nimba ari impuhwe z'urukundo nta ubizi. Mu myaka yaheze aha ndavuga nko mu mwaka w'1324 aho umugabane wa Afrika waboneka nk'umugabane utunze ku isi. Aharimo ibihugu bimwe nka Mali byari bitunze ku rugero rudasanzwe. Uyu munsi Afrika niwo mugabane utunze ibihugu bya mbere bikenye ku isi ku rugero ruteye ubwoba. Ushobora kwibaza impamvu ibihugu biguma muri ubu bukene uti mbega ibyo biva kuki, ariko kandi ntawereka no kwibaza ko ubukene bwaba buva ku ntambara z'imyaka myinshi zagiye ziba muri ibi bihugu. Mu yandi majambo ugiye kubiraba ibihugu byo kuri iyi migabane bimwe tuvuga ko bitunze uza gusanga kenshi byisuma mu butunzi kama bw'ibi bihugu twita ko bikenye. Ibi rero bikabandanya bitera imbere, bimwe navyo bikenye bikaguma bikenye. Akarero ntikari kure cyane. Ubutare bwa cobalt bumwe bukorwamo aya mabateri ya telefone bubarizwa mu gihugu ca Kongo. Iranium yaho nza kukubwira byinshi kuri yo, ariko igihugu naco giharugwa mu bihugu bikenye. Ibi biragaragara ko ibihugu bimwe byo kuri uyu mugabane wa Afrika aho gutera imbere bitera bikena na gose bimutokwibaza. Ntiza kugenda udatangaye kuko ibi bihugu nza kukubwira bifise bwa butunzi kama, inzahabu, cobalt ndetse n'ibindi bintu byinshi by'agaciro byari gushobora bituma bitera imbere, ariko ugasanga aho gutera imbere biguma bisubira inyuma. Bana nanje rero muri iki kiganiro ndakubwira byinshi kuri ibi bihugu bikenye. Ndazi ko bitatu vya mbere biza kugutangaza, ni Viviane Imana irambona nkuko bisanzwe, ariko rero mbanze ndagusabe nimba utarabikora ubanze ukora aho handitse subscribe. Ngo hayi ikaze rero muri kino kiganiro uza kumenyeramwo byinshi utaruzi kuri ibi bihugu bikenye. Tuhasanga igihugu ca Madagascar. Iki gifise uburinganire bw'ibirometero kare umuriyoni n'ibihumbi 587 ndetse na 41. Habamo abantu barenga miliyoni 30. Iki kiri mu buseruko bwa Mozambique. Iki naco nico gihugu kigira 10 mu bihugu bikenye ku isi. Iki gihugu ubutunzi ku muntu canke pays ni kuvuga amafaranga umunyagihugu yinjiza ku mwaka bugiranywa ku madolari 2000 ndetse na 60. Gifise umugwa mukuru wa Antananarivo. Iki gihugu bigaragara ko gitunzwe hanini n'uburimyi, ibibazo bya politike, ibiturire, ubukene bw'inyubako ndetse n'ibindi usanga muri iki gihugu. Nubwo biruko iki gihugu gitwagwa na Michael Landrianirine kiriko kigerageza kwiyubaka kandi kiracyafise icizere. Kumanya w'icenda tuhasanga igihugu ca Liberia. Iki gifise uburinganiro bw'ibirometero 111,690 ndetse kikaba kibamwe abantu barenga miliyoni 5. Turi kandi muri Afrika y'uburengero impande ya Cote d'Ivoire, Guinea, Sierra Leone ndetse na Ocean Atlantique. Ku mugwa mukuru wa Monrovia iki gihugu gitwagwa na Joseph Boakai. Uyu yasubiye George Weah mu 2023 bivugwa ko yananiwe no gutwara. George Weah niwe munyafrika amaze gutwara umupira w'inzahabu canke Ballon d'Or yo ku mugabane wa Burayi. Ubundi bagira ngo igihugu nacazo gishobora nkuko yashobora umupira. Uyu yari yarahiye imbere y'abene gihugu ko azokura iki gihugu mu bukene maze naco kigatera imbere nk'ibindi. Iki gihugu rero cyatanguye kwiteza imbere mu mwaka wa 2003 inyuma y'intambara yari yatanguye mu 1980. Iki naco nagiharugwa mu bihugu bikenye, naco gifise ubutunzi kama nk'inzahabu, diama, imbaho nziza zidasanzwe utosanga ahandi. Iki gifise ibikoko byinshi navyo byo kwega ingenzi, naco kikinjiza amahera nk'ibindi. Iki naco ubutunzi bw'umunyagihugu canke bimwe twita pays aharugwa ku madolari 2000 ndetse na 6. Ku mwanya w'umunani turasanga igihugu ca Somalia. Aha naho nyene turi muri Afrika y'ubuseruko, nta utazi iki gihugu kirimo intambara z'urutavanako. Ku birenganire bw'ibirometero 637 ndetse na 657. Iki kibamwe abantu barenga miliyoni 17. Iki PIB ku munyagihugu ingana n'amadolari 1916. Iki gifise umugwa mukuru wa Mogadishu kirongowe na Perezida Hassan Sheikh Mohamud. Iki gihugu hari benshi bavuze hari intambara barinda bakura ikihari. Iyi ntambara rero yatanguye mu mwaka w'1988. Ubundi kenshi iyo twumvise ibihugu birimo intambara Somalia nayo ntijya kure. Iki naco kitaza kuba kirimo intambara kumbure ntikiba kiri mu bihugu bikenye. Iki gihugu naco kirimo za cobalt izifasha gukora aya mabateri ya telefone tubona. Kumanya windi turasanga Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo canke RDC. Iki naco ntivyo reka gutangaza kumva ko gikenye. Igifise ubutunzi kamuto kwibaza canke byo nakugora gutahura. Iranium iyi nimwe yifashisha mu gukora nka za bombe nucléaire. Bivuga ko Iranium iri muri iki gihugu isumbi yo mu gihugu ca Iran. Ubundi iki gihugu cyo citwa Iran kuko cyamenyekanye nk'igihugu kirimo Iranium nyinshi.
ariko wumve ko iri muri iki gihugu ca Kongo isumba uranium yo muri Iran. Iki gihano rubiwe n'u Rwanda, Uganda, Uburundi ku buringanire bw'ibirometero imiliyoni 2,345 ndetse n'amajana 49. Ahari abantu barenga imiliyoni 102. Ubundi nimba waraciye ku ishuri uribuka ko iki gihugu ari inshuro 80 ku Burundi. Iki gihugu ca Felix Tshisekedi kirimo ubutunzi kama bwinshi butoreka kugutangaza. Aha naho hari ubutare bwa cobalt, cuivre ndetse n'ubundi bwinshi butandukanye. Hari amashamba atangaje, ibikoko, ibiyaga biteye igomwe. Ubundi iki gihugu kiri mu bihugu bitunze ibintu byinshi ariko gikenye. Biratangaje ko PIB muri iki gihugu ingana n'amadolari 1,888 ku muntu. Iki nacyo kirangwamwe intambara zidahera. Kuba gikenye rimwe na rimwe birumvikana. Ku mwanya wa gatandatu tuhasanga igihugu ca Malawi ku buringanire bw'ibirometero 118 ndetse n'amajana 184. Aha abanyagihugu barenga imiliyoni 21. Iki nacyo umunyagihugu yinjiza amadolari angana ku 1,778 ku mwaka. Iki gitwarwa na Lazarus Chakwera, kikaba giherereye mu majepfo ya Afrika cegeranye na Mozambique, Tanzania ndetse na Zambia. Ku mwanya wa gatanu tuhasanga igihugu ca Mozambique. Iki gitwarwa na Perezida Felipe Nyusi, umugwa mukuru wa Maputo. Gifise uburinganire bw'ibirometero 111 ndetse n'amajana 590. Hakaba habamwe abantu bagera ku miliyoni 33. Turi kandi mu majepfo y'umugabane wa Afrika. Iki nacyo gifite inzahabu nyinshi, amabuye y'agaciro. Iki nacyo mu myaka 11 iheze cyarugwa mu bihugu biriko biragerageza kwiteza imbere. Yamuri uko iminsi ihera byagiye bihinduka. Aha ni nk'indagurika ry'ikirere ryateye inzara, ibibazo vya politike ndetse n'ibindi bituma iki gihugu gitera gisubira inyuma. Iki nacyo abanyagihugu benshi barahunze kubera ubukene. Aho umunyagihugu yinjiza amadolari agera ku 1,729 ku mwaka. Ku mwanya wa kane turasanga igihugu ca Yemen. Iki gihugu giherereye ku mugabane wa Aziya, gifise umugwa mukuru wa Sanaa. Iki gifise uburinganire bw'ibirometero 550. Kikaba kibamwe abantu barenga imiliyoni 35 ndetse n'ibihumbi 200. Iki cegeranye n'igihugu ca Oman ndetse na Arabia Saudite. Igihugu gitwarwa na Perezida Rashid Al-Alim. Iki nacyo giharugwa mu bihugu bikenye. Iki gihugu kiguriyemo idini rya Islam, abagera ibice 90% baho n'abayisilamu. Iki gihugu gifise za petroli, gaz, amafi menshi ndetse n'ibindi. Iki cabaye mu ntambara kuva mu mwaka wa 2014 hagati y'abasirikare b'igihugu ndetse n'imigwi y'iterabwoba yiswe Houthi movement canke abahuti. Ibi rero bigatuma abanyagihugu ari bo usanga bakenye kubera izi ntambara. Iyi ntambara no kubwira ko imaze guhitana abantu barenga 250. Igitangaje nuko ubutunzi nka za petroli ndetse n'ibindi arivyo vyiganje mu gice kinini c'iki gihugu. Ku bice 80% by'iki gihugu aha hose huzuye ubu butunzi kama. Ariko nubwo biruko ibice birenga 60% barashonje, aho bataronka n'ivyo kurya byoroshe. Niweka gutangara kandi wumvise kiki ari cyo gihugu cyonyene kiri muri bya bihugu 10 vya mbere bikenye kw'isi ariko kitari ku mugabane wa Afrika. Aho umunyagihugu afise PIB bigira ku 1,675 y'amadolari. Ku mwanya wa gatatu tuhasanga Republique Centrafricaine. Ku mugwa mukuru wa banki cyangwa umutima wa Afrika, iki gitwarwa na Perezida Faustin Archange Touadera. Gifise uburinganire bw'ibirometero birenga 623. Hakaba habamwe abantu barenga imiliyoni 5. Iki gifise ibiti byinshi, gifise diama, inzahabu ndetse n'ibindi, ariko nacyo kiri mu bihugu bikenye. Umunyagihugu yinjiza PIB bigera ku mafaranga 1,330 y'amadolari. Ubundi iki nacyo cyagiye gica mu ntambara zitandukanye kuva mu myaka ya kera. Iki gihugu cyagiye kigwana n'imigwi y'iterabwoba nka Anti-Balak, Kamilisi n'iyindi. Iki nacyo naho wumva gifise ubwo butunzi nk'amabuye y'agaciro ndetse n'izi nzahabu. Iki nacyo giharugwa mu bihugu bikenye. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cy'u Burundi. Ku mugwa mukuru wa Bujumbura igihugu gitwarwa na Evariste Ndayishimiye, gihanura ubiwe n'u Rwanda, RDC, Tanzania. Iki nacyo kiri ku birometero bishika ku 27 ndetse n'amajana 834. Kibamwe abantu barenga miliyoni 13. Turi kandi muri Afrika y'ubuseruko. Ubundi iki nacyo cyagiye gica mu ntambara zitandukanye. Ibi navyo biri mu byatumye ubukene bwiyongera. Tugiye tuvuga ibindi bihugu byinshi bifise inzahabu n'ibindi. Abashakashatsi berekana ko iki gihugu cyo cyatabutunzi kama bwinshi gifise. Bakabandanya bavuga yuko iki gihugu cyo kiba kiriko kiragerageza kwiteza imbere ugereranije n'imyaka yaheze. Aha rero niho ubukene bw'iki gihugu butandukaniye n'ubukene bw'ibindi bihugu nka RDC n'ibindi. Mu Burundi bice byinshi by'abana baraje ku ishure bakiga, ariko benshi usanga bakatira amashure hagati. Umunyagihugu w'umurundi yinjiza amadolari agera ku 1,015 ku mwaka. Abenshi batunzwe n'uburimyi ndetse n'ubworozi. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga igihugu ca Sudani y'Epfo canke se Sudan du Sud. Iki nico gihugu ca mbere gikenye kw'isi. Aha naho nyene turi muri Afrika y'ubuseruko. Iki naco uvuze ko ari igihugu gishasha ntiwobubeshe. Aha ndavuga mu kwikukira. Iki cikukiye ku itariki y'icenda ukwezi kw'indwi 2011. Ku burenganire bw'ibirometero kare bigera ku 619 ndetse n'amajana 745. Iki kibamwe abantu barenga imiliyoni 11. Ku mugwa mukuru wacu ni Juba.
gitwagwa na Perezida Salva Kiir. Iki cikuye kuri Sudani ya ruguru mu 2011 kugira ngo naco kigire ubwigenge. Iki rero ubutunzi bwose cari gifise bwari mu bumanuko canke mu gice c'amajepfo. Niho rero cikura kuri Sudani ya ruguru kugira ngo ubutunzi bwose kibusigarane. Ikiza kugutangaza rero nuko ubu arico gihugu ca mbere gikenye kw'isi. Ahari inzahabu, koruta, silver ndetse n'ibindi. Wokibaza igituma iki gihugu gikenye. Ahari intambara z'urutavanako, ubundi nta gihugu kirimo intambara gitunga. Ibi nivyo bihugu 10 vya mbere rero bikenye kw'isi. Wari kumwe nanje Viviane Manirambona, ubandanye ukora subscribe nimba utarabikora. Kandi wibuke no gusangiza abandi biganiro nk'ibi.